nimba wigeze kubuza umusani yitwara nabi ntibasigura yuko abaririmbyi bose bitwara nabi kuko arabaririmbyi afite amafaranga oya nje nibatsikara karenganye ko nta bantu muri banki bitwara nabi kuko ibintu wambaye nibidefinisa please ibi bintu ifoko bihinduka ibintu ifoko bihinduka kabisa kandi turabivuze kandi nukuri ko Imana turabivuze turarushe n'ingerano wadufata nk'abantu mengo ntacyo tumaze mu gihugu nk'abantu mengo ntacyo tumaze muri societe turafite icyo tumaze kinini cyane niyo mpamvu abana banyu canka abanyu bicara bari korara ibintu dukora. Salut kubera imisyo so ushaka kuncira man basuzoze kandi non le problème nuko tuba twavuganye yo écoute c'est toi qui va commencer OK d'accord ariko ikinangaza ni kimwe acayingira nkivuga sa nawe ku bro Saku twagiye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Mugabo je madame utahora kubera yuko bavuga ati abakobwa canke abagore muri rusangi n'ababebe ifo ko tubabungabunga bisigura yuko iyo bari ko arigira utuntu utezwa kumureka kuko fete si bintu vyizana no niko basanzwe bameze urumva sasa aba mungu areba umbagaju avuze neza uvuze uko wabonye turakakira fresh sana muvuze ngo ifo ko ndaguha pouvoir bandanya. En fait le problème avec umugezi wanje dukorana nayo nuko bandanya jewe ndubahiriza abagore sivyo kandi ndabakunda ndanabemera ariko sa uyu abashaka urana hari ukuntu umuntu ashobora gutera ishugwe ukavuga merci uyu rero oliyo kuvuga merci acashaka kwigira umengo on ni ibintu bitegerezwa kubuko bro ega nta kintu kidasanzwe tuba pouvoir murabizi ivyo sinzi yo bikura ni twebwe abagabo nitwe tuba pouvoir mu nani twebwe twabahebe turavuga ati umva kuva no munsi kubera yuko twamaze imyaka myinshi dutwara reka none abagore dufume tuba c'est pour ça 350 je kubera ko twaritahuye ico turisha turafata place yacu sino nta na kimwe mwadusigiye nta na kimwe mwaduhaye na prix ivyo twari dusanzwe kuba dufise uri umufeministe wewe tubandanye ikiganiro sino gusinda gira yankodie jewe umva jewe ndamubwira ikintu kimwe jewe ndi homoniste bisigura je suis contre les féministes mais homoniste ni murashigikira abahungu bon de toute façon je suis féministe c'est pour ça abakobwa nanje ndabaha pouvoir ko ariko nanje ndi féministe merci sawa merci OK kaze rero sasa mu kiganiro cyacu let's talk murabizi twebwe before ko tangura hatangwa kuba kujyamo utujajuro sivyo kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza kuko biragoye kugira ngo tuze bite ni sawa sasa rero no munsi turi kumwe na Monia Fleur tuza kuvuga kuri sujet iri no il faut yuko ibintu ugira tworosha ibintu nk'umukate mu icyayi tu comprends ce que je veux dire leo midomo yako nakubali dogo yako none albino sikia kibazo njya mbere dukoranye umva no en fait umuntu wa umengo ugira ukoroki bashaka kubandanya OK ekamaze ntijujo kwanza je savais ni binye narishaka kubera nari karikara gijojo nabura mwayi cyangwa kugira ngo bulalire wala reka ribaza yize ikigene nkule ko ndabivuga ni lesto kuno musiro turi kumwe n'umushisi turi kumwe n'umutumire ariko ndi bon sinovuga ngo warose haramuzi ko si Jésus ko Jesus ni wazwi n'abantu rindi asi yamushine oninga kina mu introduce nini na mana yanje musi ntushobora kuvuga ngo abantu bose baramuzi ko asi Jésus mugabo abantu bose nibo mumenya ko atari Jesus but tuvuze ngaha la majorité bategezwa kuba muzi kuko bakurikirana umaze kuraba kino kiganiro ndetse ko bukurikirana ni na entertainment en fait kubivuga kubera yuko tuba tuzi ko hari abantu ngabo babapinga uvuga ngo uyu muntu mwese muramuzi ukazabona we yagize bitabo bigaye abo tubita abaheta kubera yuko mudashatse kwiyagiza voilà kugira ngo tubirinde ucuvuga ati arazwi n'abamwe ariko apala bose merci voilà nuko rero uno musi dufise sujet zibiri sivyo kandi ziri très important aka kantu ndakunda kamasiona gake kabaho mu biganiro mbande ndakora iyo mvuze très important bisigura yuko ni kintu apana bya bindi vya makomedi cyangwa za blague tuba turimo ni kintu tuba dushaka kuvugana ku kintu kiri sérieux ku kintu endelee
bon nk'uko Alvin yababwiye ikiganiro ni Let's Talk dusanzwe tugikorana na Alvin Smith hamwe na Kelly Tatiana hama umutumire twaronse mwamubonye nga turaza kumuha micro mu kanya abaramutse so sujet dufite turaza kuvuga kuri sujet y'abartiste ukuntu bataba difference bakadiferencia umuntu hamwe n'umu artiste ariwe mu buzima bw'akazi n'umuntu hari mu buzima busanzwe so reka mpe micro umutumire wacu abaramutse hama tuce tubandanya ikiganiro turabaramukije n'ukuri numvuga nta bindi rovuga asha reka turindire iganira amasaha giherera ukuntu yamye aravuga ngo none ndababaze ngo tuzavuga ngo kuku lejo rero ubuye kuravuga ngo turabaramukije mvuga iki kintu ego yabaramukije ni Monia Fleur ndaziko atamuntu mwatamuzi so dutangura ikiganiro sujet ya mbere Yesu none niko bavuze yego mugabo je namye ndabivuga usivye yuko abarundi tuba dushaka kutakukonesa abantu yego abarundi niko tuba dushaka kwigira ni vya bindi dora tuvuga umu artiste muhuye ubunye vyaragabanutse mugaka ruhuye n'umu artiste nawe kumubwira ngo twifotozanye ucumengo ni ibintu vyatari umusavye ngo cyo ngo je ndamusabe ngo kwifotozanya ngo yango je nese umuntu asanzwe ngo turabana ugasanga aramukunda aramufana vyatari mugabo kugira azomusabe ifoto ewa ncumengo yishize hasi ya c'est ça na niyo mpamvu rero iyo tiko turavuga dukunda kuvuga la majorité baramuzi kuko turatuzi uko vous êtes compliqué quand quelqu'un avuze ngo abantu bose baramuzi wewe nyene ubumuzi mugani ubu wa mbere kwandika commentaire nganuko voilà nuko rero si jambere rero tuje kwidebata ivyo twagira tuvuge ni nkibi bisanzwe biba muri société ugasanga bivaye n'akazi umuntu akora umuntu nturikura muha agaciro kwera yuko akora akazi quelconque ako kazi sinibaza yuko ubu bamaze kugacamo kugira ngo ushobore gutahura amahera bashobora kuba baca par jour cyangwa par mois ariko hariyo n'ubundi buzi aussi ko twakuze tubona ari ubuzi bwubashwe ko twakuze tubona abantu baho baba bambaye uniforme zisa neza directement twaca duha ama image yuko naje ninakura nzokwiga kugira ngo nkore ahantu ahana nambara uniforme kuko tugiye kuraba la majorité y'abantu twize donc reka mvuge kuva muri gushika mu 2017 sivyo abantu bose bakera indoto zabo muri Ghana bavuga ati umwe wese ashaka gukora ibiro mu biro umwe wese ashaka kuba docteur umwe ashaka kuba docteur nato wa docteur mwakubwiye ati ndashaka gukora mu biro bisubiye ko mu biro ni vya nyene ushaka gukora muri banki ukaba docteur urumva ni abone ko yicaye muri ya ntebe ashaka kugira uko akazunguruka fete niko kazi baba babona yuko le fait que witwa yuko ukora mu biro Alvin hinge gatonya wowe tukiraho nyene wowe washaka kubiki merci jewe nari contre y'abantu twigana bose jewe navuga ati jewe ndiko ndiga kugira ngo ndonke diploma ariko ndifuza kwikorera ivyanje ko je umuntu wa mbere ntasha okay uri kuravuga ko washaka gukora ivyo wawe wari ufise idea ya gute okay nari fise idea yuko jewe no mu commerce sivyo wo mu modoka wibiki uwari wese mugabo nikoreshe ariko atamuntu agukoresheje indira gato Alvin ntuzana ibintu wiwo usanze uvuga ubune abantu twiganye muri terminale barabizi nababwiye ati muzi jewe muri terminale ni kure twese twakuze basi muri terminale ni kure cyane abantu mubanye mu kibano tukavuga ati je bashaka kuzoba mu docteur udasabe kuvuga ngo nyene ngo ni uzoba apana waratanguye kubona ubuzima iyo biva niyo buja jewe rero je sinibaza yuko bivana n'amakartie tuba twakuriyemo izo nka twebwe mu isite biragoye kugira ngo jewe nkure niyumvira ko nzokwicara mu biro atavyo nakuriyemwo atavyo nigeze ofete muri entourage yanje ntavyo mbona je nakuze nukuri ndikimana ntababesha je nakuze nibona yuko nzorondera amafaranga mbo mu businessman apana yuko nzokwicara mu biro nizo zari indoto zanje sinkunda je umuntu je sinkunda gukoreshwa ndakunda kuba independent c'est ça ariko abo twigana bose numva je ndashaka kuzokwiga medicine jewe nukuri kwimana ntababesha jewe sectionniste je ni gestion et comptabilité ariko naho nyene nize kugira ngo ndonke diplome haba mbandanye ubuzima bwanje apana yuko nize kugira ngo ndondera akazi kuko disons nk'ubu jewe ndafite diplome muzi bisubiye ko j'ai le droit yo kujya gusaba akazi nkakora mu biro ariko rero ufite diplome ya ndafite diplome AD je nize gestion et comptabilité C'est humanité, mon gars, je peux trouver un travail. Ni diplôme.
ni diplome man ivyo vya université c'est abantu bose bagenewe kwiga université merci. Non, mugabo ntabeshe c'est pas tout le monde. Oya ni kubera abafite diplome ya humanité nakazi boronka barakaronka mugabo wavuze ngo jero duhe gusaba akazi nkaronka akazi mu bureau ufite gestion comptabilité sawa wavyize ni humanité ariko mugabo still urakaronka ku kazi rega mu biro ego bien sûr go cyane nzi uko utegereza kuba ufise warize université tu aho reka tuje gusaba uvuze uko hariho n'abantu bakora amabanki akiciga ataranaheza stage akaba yarazitanguye kera afa guheza afise ikibanza ciwe reka tuje gusaba apana na université non urumva rero c'est ça le problème kera twakura tuzi nuza twiga tuzi yuko uronse diplome arakazi mugabo urumva ubu ko amashuri yahindutse udafise ya university urumva nta kazi uronka urumva ko ibintu vyahindutse ariko kera twakuze tuzi yuko nawe heza humanité urashobora kwiga university uri kurakora rero naje ndatangaye ahubwo donc ibintu vyarahindutse rero ubu kugira uronke akazi bisaba no yaha ntibisaba ivyo onye urakaronka voilà en tout cas donc ivyo twako turavuga twagiye urusije gato ivyo tuko twavuga ni umuntu wese yari kariga ni washwazisa ico ashaka kuzoba muri kazoza je sinari mu abantu bavuga ngo je ndakine kuzokora mu biro oya merci okay jewe nakuze mvuga yuko nzoba umwavoka byaheze nuko oyo shaka ukuntu ukunda kuburana ntivyari guhera uko onye byaheze gute urumva jewe ariko nakuze nzi ko deja na grand-père wanje nivyo yakoramwo mugabo à part grand-père wanje nta wundi muntu nabibonako urumva hama rero ugaca ubona n'ukuntu abandi mu muryango ubona barahije ama université bamwe n'aba professeur abandi nibiki uvuga ati sha ifo yuko nanje nzomwavoka etu urumva canke basinige droit sinzobura intuze ya nzoronka muri ivyo bintu nize sivyo mugabo rero ngo vyahereye nyine nanje ndi ngaha nyene ku makamera ni cyane nako ndavuga iyo umuntu wese ariko ariga atora icyo azoba bivanye na entourage yiwe urumva wowe ko watoye ivyo kubera bivanye nabo na societe wabamwo wabona araba abadoktere abavoka abigisha je nanje nabarara urumva abantu rero biragwe bwari yumvira ibiro uzobikirara gikuru no je nakuze noneho je vuga ati je nzoba umubro nyene ifitiye inoti akora business ziwe urumva apana ngo vya bindi ngo urumva ngo ego ndashobora kuzokwicara mu biro mugabo vyiwanje apana yuko nicaye mu biro kubera yuko nkoreshejwe niko je nakuze urumva wowe wakuze ufite iyo mind yo kuba independent et tout wowe wakuze ushaka kubika indugu yangu jamba mama pastor uyu oya kandi wowe wakuze usenga cyane ego no ndasenga uri siri kutigeze wiyumvira kuzoba nk'umugore wa pastori oya no kuri kwimana ivyo erega ko sakazi canke umugore wa pastori bisigaye kucuba mama pastor none oya mugabo ivyo sakazi ntana gato ivyo bafite uri umwana ivyo ntavyo ko arakazi ariko nakazi nakazi mugabo uri umwana ntubuzi neza ko arakazi hinge munsigurire kwanza kuba mama pastor nakazi urahembwa urabirikuramwa amahera none ibigira 10 bija he ibigira 10 bija he none ndakubaza kwasi ko bija he none nkuko babitubwira bakagenda ngira eske bro aba pastori bakenye ni baki none amafaranga yose bayakura barayatandukanya amahera y'ibintu vy'ishengero nikigira 10 kandi kigira 10 ayo nayo wabo nyene ari amahera nuze nk'abakristo bavuga ati aya nayo wawe sivyo nituyahe eglise tuyahe wowe turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza uduha sivyo kuko ugiye kuraba n'abapastori bake usanga ngo bafite kandi kazi ni gakimaze kuvyumva akazi kiwe nako gusengera natwe aba artiste ari abantu bibaza yuko kuba umuririmbyi no kujya twajya ukaririmba pourtant abantu bibeshejeho hari abantu what do you mean ngo hari abantu bose babikora nibaza ko bibabesheje abantu babikora nk'akazi birababesheje twe turi kuri Monya rero atubwire jewe nakuze nshaka kuba umudokteur umudokteur vyahere muri studio no oya no je ndazi ngene vyaheze ico gihe ishure rya mbere ryigisha neza genre ivyo bintu ryari rizimvye my mom she can't like
by that time ntiyashobora kuvyafodinga so that's nuko vyaheze canja kwiga information de gestion. Okay. So ikintu rero cari ngaha mugabo icyo gisa birankoze ko kuko tugiye kuraba ucyo usanga urazi tu sais nous les africains indoto z'abana bacu benshi natwebwe ntiziba realize bivanye n'uburyo usanga umwana ushaka kuzoba ikiniki mugabo bivanye n'uburyo bikanka yuko ushika muri za ndoto zawe icyo kintu kabisa kiri mu bintu kabisa bitubloka ariko Imana iratubona. Okay, reka rero twinjira muri sujet kubera ko twafashe umwanya munini tutarinjira muri sujet. Anseta sujet kare wayivuze nabi wavuze yuko ngo ari vy'aba artiste mugabo twavuze yu en fait ni erega ndiko ndavuga na sujet reka yimvuge si je numva umenga muri rusangi imeze guca ingene tujuja abantu n'akazi bakora. Voilà. Mu invité wacu ari intelligent ari abantu baguma babona amawiga bayambaye nuko Arvin ndakwinjiza uyu n'umushatsi wanje subiramo ati n'umushatsi wanje subiramo ufite gendo umuhungu man ntavyo nzi man none je nabimenya gute n'umushatsi wiwe s'il vous plaît ufite ni kubera tuzi nabantu bake ashobora kwemera umushatsi wo kukata ngaha inuka guma no directement twibaza yuko ari periki wambaye ubu rero umushatsi yawe wemeye ko bayikata aha yego mugabo akase gatoya mugabo n'ubundi acababaye hama inuko ari miremire niko bimeze urumva c'est difficile kugira ngo umuntu ashobore kumenya yuko ari imishatsi yawe anyway ico kiraciye mu mutahure abandi bantu ko ndazi ko ni benshi bashobora kwiyumvira yuko ari boro wambaye si jewe gusa voilà ivyo rero turavuga ni kwa kunyene ni nkuko muri Afrika bisigura ingene abantu ushobora kujija umuntu bivanye n'akazi akora kubera yuko umuntu yakubwiye ko ari umutaximen directement ukacubona yuko ubuzima bayemo buri cheap kubera ko umuntu yakubwiye ko ari umumotari ukacubona directement ko ubuzima bayemo buri cheap kubera yuko umuntu yakubwiye yuko akora muri banki ukacubona directement ko abayeho neza. Abantu bo muri banki no musi baratubabarira no muri banki ariyo entreprise quelconque mugabo ama entreprise akomakomeye tukabona nyene ko batonza ahantu ari uvuze ikintu nce nibuka ari ukuntu ushaka kubaza umuntu ukora hehe jewe nkora muri ONG ugacuvuga wow ukora muri ONG ntuzi nico akora muri mu gusa uko akubwiye ati nkora muri ONG ugacuvuga ati umukobwa wana akakora muri ONG uza akora ibiki peut-être servicaye abantu bamba bajewe nawe ivyo byo non mais c'est vrai cyangwa sanga umuntu ko yakubwiye ko ari umuzenya cyangwa sanga akubwiye jewe ndi umushoferi n'umushoferi wa ONG quelconque kuba wumvise jyaja mu bushoferi ririmo muga kumvise kuba wumvise ko ari umushoferi wa ONG quelconque ukibona yuko pourquoi alors kubera iki twebwe baririmbyi wumvise umuntu ko ari umuririmbyi directement umuha iyindi image nagena kimuzo kumva ngo umuntu yavuze ko muri ngo kuri umuririmbyi ko acha kubonamo nk'umunyamafaranga no directement kubona uri umukobwa abona ko uyidandaza kugira ngo ushobore kugira uri umuhungu abona yuko uri umubandi muri babandi baba escrow sivyo uri muri babandi yo nibibazo nico kintu rero kubera iki ico kintu muri society yacu gikunda kugaruka cyane muga no sivyo byonyene bro jewe ndafise experience muri ivyo hari n'andi hantu jewe nagenda kurondera inzu yo kubamo bambaza ngo ukora iki bro ico dufana samahera ico dufana samahera rindira fin du mois ni ntakuriya mara y'inzu ukire muga faut pas me demander ngo ukora iki ngo ngo usesuze revenu uronka nkangaye ku kwezi kugira ngo umenye yuko ushobora kuri inzu yanje bro nimba naje kurondera inzu wallahi umaze kushika ko kenshi ukayifata no bakama ico kibazo no maze kufata iyo nzu no maze kuvuga ko ndi muri rimvyi no uwo sikayembeshe kubera yuko yo ntegeza kugenda nkuko bashaka kuba uvuze ko uri umuririmbyi gusa acavuga ati abantu babandi zo kwire tuva muri sentare amerani umwaka wose atandiye ariko hari andi nagiye ndavuga yuko fise secretariat public zibiri sivyo ego ndavuga nje ndafise secretariat hinge gato urumva abo bantu mugabo baca bumva yuko iyo secretariat public man bafa kumva gusa kufisaka abarundi nuko bameza apfa kumva gusa ko ufise akantu ashobora kuba gapasa mu mutwe wiwe c'est tout mfite secretariat zibiri hama ndo mu brand ambassador muri Tuguma Dori boutique ntazina Tuguma Dori boutique yari mugabo kuba gusa yumva kuba ambassadeur directement inzu nkabanda yironse urumva nk'ico kintu nushobora umuntu aje kurondera ikintu nushobora kumubaza ngo akora akazi nyabaki kugira bigufasha iki eske nimba aje kurondera ico kintu ubuzi werindira urabe yuko yobura amahera yo kuriha agi bon ako karagaciyemo ni muri ama example ndiko ndabaha y'ibintu ukungena umuntu
ashobora kubura ama opportunité atandukanye bivanye n'ikintu akora sivyo dernièrement entre parenthèses shaka kuvuga nagiye kurondera inzu kwa mufise yuko fise umugore wo mu diaspora bace bayima directement je naciye niyumvira yuko peut-être bace bibaza yuko umugore washobora kwiriya est-ce que kubera yuko haja ku kantu kuko fise umugore aba muri Canada nico gitumye umpinzu kubera iki donc bisubira yuko si c'était moi juste moi urabona yuko je ataco maze ku buryo ntushobora kwiriya ivyo bintu ayo makode niyo makode dushaka gukuramo abantu batahure yuko ubu inzira zo guca amahera ni nyinshi cyane kandi mutahure yuko isi tugezemo si isi ya kera kugira ngo umuntu ubumya amafaranga ni maka ushika imyaka 40 kuduga ubu hariyo n'abana b'ama 20 combien araba boss bafite imyaka 20 sivyo hari abantu babona imiduga tugiramo bakibaza yuko ngo ni imiduga twatiye cyangwa ni imiduga ya papa kubera iki tubaza yuko uyo muhungu wa 20 ashobora kugura umuduga wiwe isi yarahindutse abantu ubuzi ni bwinshi cyane butandukanye uburi visible n'ubutari visible ni bwinshi sivyo ushobora kuba wewe ushobora kuba wakuze uzi yuko umuntu wese yize niwe muntu azoronka ubuzima ariko ubu nabantu benshi cyane batize par exemple ubonye abantu batize nibo basigaye bari bateye imbere cenda kubwira ikintu kimwe rero abantu baza kwibaza ko ndabona Jean mbesha ngabo je imyaka nagiye ku ishuri iyo ndabimenya ko natambwe gukora nukuri yo si blague kandi je nubunye mugabo abana bari ku ishuri baje kuyiga gende mwige yego abari ku ishuri bagende bige mugabo wallahi hari ibindi bintu wewe usanga uri kuri atamayira yawe je nkubunye mama arambwira ati nziko turigisha ingeso mbi abantu ingeso mbi abana mugabo nkuko navuze yuko nakuze shaka kuba umugengsta peut-être ubundi akavuga ko ashaka kuba avoka rero nimujajige nuni mtumujajinge abantu umugani w'abantu batize batangwa kurondera amahera hakiri kare bararonse abariko bari ubunye urazi gituma baba benshi bariko bari bavuga ati jewe nzokora ninaheza kwiga kwa sinshobora gufatanya akazi n'ishure cyangwa kavuga ati ninaheza kwiga nzofise diplome quand même nta nzogenda gupostira sinzobura n'ahantu bantu bamfata bampi akazi baba bafise izo hope zuko nibaheza kwiga bazoronka akazi automatiquement ariko umuntu azi yuko atize atangura kurondera hakiri kare ukavuga ati je deja sinize ica kabiri fo yuko nibeshaho usanga bakorana kandi umwete urenze Just ndi n'ubwenge bafise ubwenge mani bwinshi bagakora ibintu kuvuga ati bamaze gutahura yuko ubuzima bwabo butari hage mugabo umviriza muganishije ni giza jewe sinakunda ibiharuro ku ishuri mugabo gushisa ha wallahi go naravyize ndabiheza mugabo jewe ko sinisi sindabona ahantu ifasha n'ahantu na hamwe jewe nta ahubwo ndabimenya ijya myaka ya nyuma ijya myaka 3 ya nyuma mutana ari kuja kuyiga mu muziki kandi urazi yuko ino mu afati ni ya mind ari kuja kuyiga mu muziki wallahi mu Burundi yacari za mind uvuga ati oya mwana wanje ati umwana akubwira ati mama jewe ibi bintu byo kwishure ibiharuro nibiki ntavyo numva ama histoire ntayo numva mfasha unshire muri sheri reka nivyo bintu histoire twize histoire y'u Burundi twize kuva tukiri bato kuva mu wambe ni batangura kwiga ryari batangura kwiga muri 6e 5e ushika muri terminale muta ntavyo nzi no cyangwa usanga sinihagarare ko ntavyo nzi cyangwa ugasanga Monia ugasanga kandi twe turafise ingene man histoire zo mu bindi bihugu vyose tuba tuzizi ugasanga nk'ubu twe turiko turiga histoire nuza yo muri Kenya yose ugasanga yose histoire yabo ndayizi est-ce que nabo nyene histoire yacu barayiga par exemple urumva nk'uyo mwanya tuba turiga ivyo tuba turiko turiga ibintu byinshi cyane anyway aho ngaho tuko twasiguriye abantu ibintu bitandukanye sivyo en fait nous atwacari muri ya ntuzi ya nyene ifo yuko abantu batahura ko isi iri kirahinduka nkuko kera hariyo za Motorola uno munsi twaba dufise ama iPhone y'amasa 3 nkuko kera kugira ngo nuza twandike igitabo twanja kuja masibere ariko uno munsi twaba dufise ama laptop mu nzu twaba dufise n'ama telefone ushobora kwandika igitabo ku telefone ifo yuko batahura ko isi iri kirahinduka cyane vraiment sivyo batahure yuko plus isi iri kirahinduka niko ubuzima bugenda buroroha mu bintu bimwe sivyo kera twaramesa n'amaboko ariko ubu basigaye bazana n'amashine yo kumesa kandi uvuga ngo nibijuje ni kugira ngo uyo mwanya uri kurakora ivyo reka imashini bikorewe nawe ukora ibindi kugira ngo ibintu byavance sivyo uri kuratahura
turacari muri sivile turacari muri turacari- sije yo gutahura turacari- isi. Erega nimba gushikisa abarundi bagitahura yuko umuntu wese akora muri banki egare ko afise ubuzima bwiza, umuntu wese akora unuze akazi kiwe gasanzwe egare ke ubuzima bwe buri hasi. Fwe ko batahura usi yuko isi irikira avance. mugabo Si hinge isoko hinge rizokora. dufate akarorero k'amataxi taxi dufate yuko kuva je muhiri wacu no muri ville ubu prix iri normal ni 20,000 siko dufate ko yatwaye umuntu umwe uwo wa 20,000 umunsi wose 20 fois 30 nanga 500 600,000 6 dufate ko yatwaye umuntu umwe ku munsi ariko c'est sûr ko ivyo bintu bitabaho ntibibaho Si ivyo. abataximene oya kandi jewe ndi sûre et certaine yuko hari umuntu akora mu biro yicara mu biro ayo mahera atayakwibye atayaronka ku munsi ayaronka atayaronka ku munsi adakwije ukwezi ayo mahera batayamuha ikindi naco ubu hariyo umukobwa yanka gukundana n'uyo mutipe wa taxi akaja kuri uyo mutipe wo mu biro yicara ahantu mu biro motife ngo ntazobeho ubuzima bubi canke mu bagenzi biwe biboneke yuko cyangwa mu bagenzi biwe aboneke hewa abataximene b'ikigihe basigara ababosi sha abataximene b'ikigihe n'ababosi so je nshaka kubabaza oya sini vy'ubu gusa na kera hose ko Jean nta gihe na kimwe vyigeze bibaho adatawe ko ari umuduga wiwe ashaka Voilà, ikaba ari umuduga wiwe yeah so reka je ndababaza ikibazo kubera ko mwese kirabara bamwese babiri kwa muri aba artiste tweko turavuga ukuntu abantu bajija umuntu bitewe n'ibintu akora je nshaka mumbwire kugira ngo dushobore kuja hagati gose muri ntuziya ku bintu biba concernant directement est-ce que Monia na Alvin murashobora kutubwira reka dufatiye kuri Monia gusa kubera baba baranakumenyereye ngako yego Monia dutamwe n'amayi wewe urashaka kutubwira urashaka kutubwira par exemple wewe ni kihe kintu yakunda kukujija ko gose ubunye basigaye bakwidentifia ko gose kuva uhereye gukora umuziki en tant qu'artiste voilà jewe ikintu cerekeye reka tuvuge kuri kote y'abagabo abagabo I mean abantu batari abagore kuko nibaza yuko Jean bon abagabo nyene anyways n'abagabo nyene still urumva image baba bafise ibimeze guca urumva me uyu mukobwa she can do anything for money she can do anything for money mu kirundi please ari abantu arashobora gukora icyo cyo cyose kubera amahera icari cyo cyose kubera amahera sivyo ikindi kigira kabiri peut-être nk'umuntu ashobora kuba agukunda biri sérieux pana vya bindi ngo kubera ko abafise ubwo bavuga ati uyu arashobora bavuga gute uyu afise abantu benshi bamurondera canke n'ahantu bari umuntu yategeza kugufata sérieux ntagufate sérieux kubera iki umusani avuga ngo ujyamana na benshi avuga ngo ujyamana n'abantu benshi abantu bafite amahera bose barakuronka uko bagushatse niko bakuronka abo basani bobosha n'abagabo b'iwabo izo muzu mwambara zose mwamushaka kugira ni ibintu byinshi cyane maze kuronka amantuze bavuga gute maze kuvyumva ku bantu benshi ntari niteze kuvyumva ko urumva abantu bari abo bantu bari baje kukurondera bitwaje akazi kumbe barafise ibindi bintu bashaka then bakaca babashoke bakaca bavuga ati urazi yuko ukuntu tukubona kuri ntuzeya atari kumeze cyo kintu abantu bakwiye kumenya urumva biratandukanye cyane ntituraberanda turafite ibindi bintu dukora bindi mugabo ndabikora nka jewe shugwe ry'Imana moni wasi pana nka moni ya Flora urumva naho bihuriye sheri naho bihuriye nta gato urumva si arakazi nakazi nyene kubera ko abantu bumva umenga akazi kiwacu tubikora nyene kugira ngo genre uje uraja mwibarabara abantu bakumenye amafoto meno biradutunze urumva biradutunze bikadutungira n'abacu kandi je ndi sûre et certaine benshi muri twebwe turarusha amahera abantu bicara mu biro barindira amahera yo ku kwezi
turabarusha amahera cyane Jean amahera twinjiza ara même si izina ry'iwacu urumva umenga ni ibintu by'ubuvoyu mugabo no est-ce que ntimwibaza yuko kuba abantu basigaye babona basose artiste hamwe n'ibindi bintu bibi byose bibaho ku isi kandi ugasanga hengenda kwereka ikintu kimwe hari ikintu utazi ugasanga twebwe biteze yuko tugira ibintu vya bindi biteye ubwoba ari twebwe bavuvayu ari twebwe those ladies who can do anything for money si twebwe tunabigira babandi batavyiteze ko sasa rero ugasanga bagabo we bakiniza isara woca banakwica twe turumva nijya nyene nuzenya mone ndamunganire gato ufite akazi kacu peut-être yuko abadukuriye abadutanguriye bashobora kuba bitwara ukundi kuntu bigatuma mwese mufata ama image yuko bajya abantu bose niko bameze ariko mutahure yuko isi yo muri 1990 siyo isi yo muri 2000 kuduga ibintu birahinduka cyane n'abantu barahinduka sivyo abantu ba kera bijya bakora sivyo abantu bubu bakora jamais nimba rero iryo zina ryo kumuririmbyi rishobora kuba ryaracafujwe n'abantu bahaheze imyaka n'imyaka nibisigura yuko nabazovuka bose bagiye muri ivyo bintu bazotegezwa kuba ari nk'abajya nyene nibaza ko ari akazi nibaza ko ibi bintu by'iwacu ari akazi kandi ugiye kubiraba usanga byinjiza amahera menshi mu gihugu kuruta uko bavyibaza disons je sais pas shaka kuvugisha umuntu Tatiana ifu ko abantu baduha agaciro aya n'amahera ngahe genza kuronka ku kwezi 502 euros nanga y'amadolari umuntu ushobora kubona apparence yiwe cyangwa ukabona nuzenya akazakora directement ukacumengo nawe wakazura gakora ku buryo kwestima amahera yo baca ariko akazi udakora nishobora kumenya ingene kinjiza nimba jewe ushobora guca aprepe $600 kandi iyo ni YouTube yonyene YouTube yonyene nturashiramo andi ma platform nturashiramo amarando nka mu ma publicité nkora nturashiramo amara y'ama concert nangahe mu marundi ayo mahera kwanza nangahe mu marundi ça peut ma 3 millions oya ararenga inge gatoya ni 3 millions 600 n'ibindi ego ni bangahe bayinjiza ku kwezi mu bantu bo bakora amano no babwire ko Jean ivyo ntibirajamwo sheri ibindi ntibirajamwo ivyo ntibirajamwo sivyo nturashiramo ama concert sivyo nturashiramo ama publicité dukora nturashiramo n'amaraturo nk'ama platform asanzwe sivyo akazi kacu gakwiye kubahwa gakwiye guhabwa agaciro hari yindi season nibagiye urumva byari maze kuba 2 fois kuri station kutondera igitoro sheri simpava ndabadondagura amazina mugabo ndaza abantu bakomeye cyane tumaze guhurira kuri station abanyagihugu bakavuga ati uyu naro nk'igitoro twe dushake kutubure aronke bakankura ku murongo paka tukinjira tukaja kuronka igitoro sivyo batarakironka ako gaciro bisiga ko hari abantu agaciro gakomeye cyane hari abantu batahura agaciro ego ufite jewe ico kintu nakivuze ufite abantu bato batorega baratahura agaciro kacu ego batonya barabitaho je nanje ku ma station kenshi ivyo birambako ugasanga umupopisi arambye yo ugasanga abantu bavuze ati tumuhe abantu bato je twe baratahura agaciro kacu sivyo ariko tuko tuvuga rero aba bantu bari hejuru sivyo ndizo uraba nko mu bindi bihugu usanga government ibashigikira urumva ego twebwe twashobora no gutanga ama impôt muto twashobora no kuriha amanuze y'amamwe mugabo dufise agaciro dufise power ku buryo n'amafami y'amamwe tuba turondera ko abagore cyanke nuza tuba dufise ko abagore atahura babantu wa mwana wacu yatwaye n'umuntu kanaka akora akazi kanaka apana yatwaye n'umuntu wukunuku uratahura ibintu by'ibisanisani ifu ko tubona agaciro nivyo nyene tuba tugwanira misi yose nimba wigeze kubuza umusani yitwara nabi ntibasigura yuko abaririmbyi bose bitwara nabi kuko hari abaririmbyi afite mbega oya nje nibatsikara karenganye ko nta bantu bo muri banki bitwara nabi ko bataravuga ko abantu bose bo muri banki bakorana bagira nibisigura donc rero ikintu dako turavuga iyi sujet mu guconclure ifo yuko tugira kandi ibi bintu twebwe nyene tutabesa abantu yuko turarushe
n'ingene badufata abantu bazobona ko turi seri ego je ndatabura abantu bamwe kandi abashimiye ari abavye bamwe disons nko muri famille jewe famille abantu bamwe muri famille je natwaye umugore benshi baratahura akagaciro k'akazi kacu kandi barabitubahiriza vraiment ego si bose ari abandi amajambo nabura ariko ari abandi je nibaze yuko Alvin nibaze yuko natwebwe nyene urumva reputation ngira ngo wewe ni waburi sérieux nanje nkaba sérieux ndakaba sérieux moi hari kizohinduka mugabo naho nyene se anu yo kubibereka no kubabwira yuko umva ivyo bintu erega ukuntu tuguma duhoze aussi ça fait partie y'ibintu umengo hari cyo twiyagiriza mugabo plus tubabwira umviriza sikomeze kandi jewe rabasude revenyange ndankwa maraya naya ku kwezi sivyo nibisigura yuko ngo kugira ngo unyemere cyangwa kugira unyubahirize ngo mpaka ngo umbone ngume nambaye ama costume buri munsi sivyo shobora kwambara ka t-shirt mugabo gasanga akazi mandi kudakora ikindi naco outfit y'umuntu ntacihuriye ko n'uyo muntu kumwe wambaye ni bidefinisa please ibi bintu foko bihinduka ibintu foko bihinduka kabisa kandi turabivuze kandi nukuri kw'Imana turabivuze turarushe n'ingera ahantu badufata nk'abantu mengo ntacyo tumaze mu gihugu nk'abantu mengo ntacyo tumaze muri societe turafite icyo tumaze kinini cyane niyo mpamvu abana banyu canke abanyu bicara bari korara ibintu dukora kandi arinjira amadovize menshi mu gihugu yes turinjiza amadovize menshi mu gihugu uno munsi usanga umwana wa ministre quelconque ego n'umwana akomeye aciye muri ntuzenya uciye muri V8 yugaye amafime tora tubibona mugabo hariho n'abana babo nyene b'abantu b'abashefu ubona ntuzenya jipi guciye kwiramanuye ikiyo ukumva ngo umwana wanje n'umufana wawe isuye ko umwana yabwiye papa please agari kujya mu nda muramuse kubera ko umwana wawe yabigusavye kubera ko wabikoze nawe kandi uri umuntu akomeye kubera yuko ujya mwana araze agaciro kanje kandi ndiko ndagenda namagucya ndi mu muduga muto aremeye kuguhagarika ugahagarara rero ifo iko mutahura yuko twebwe turi abantu atari abantu basanzwe na twebwe muduha agaciro no muduha ikibanza nimba ubona iko ushobora kuba muri famille banyu mu nkundo ugasanga biranse no kunyevita dutumire duteramane mu bindi bihugu barabikora ugasanga umwana wa ministre kanaka yasavye papa wiwe muri anniversaire yiwe umuririmbyi kanaka aze muri anniversaire yiwe nino barabikora mugabo abapapa babo baranga dutumira ngo abantu urumva ngo nitwabazana muri famille ngo azwara abantu bakomakome écoute umwana nico yifuza sivyo Ngaumenga uyo muntu ngaumenga uyo muntu gira utumire wewe umengo n'umuntu voilà mu bindi bihugu baratumira abartiste ugasanga umwana avuze ati kuri anniversaire yanjye ndashaka haze umu artiste quelconque bakamuzana ibi bintu bisigaye no gusama n'ubunye dusigaye tubona mu mariage mu bahindi baratumira ba Kim Kardashian baratumira ba Rema bakaririmba mu gino ngo uyu muntu dushaka kandi ugasanga ni famille ikomeye famille royale barakijijwe bro amvi ikintu umuntu twebwe turakijije na twebwe ugasanga nyine mariage avuze ati ndashaka mutumire ugasanga nyine mariage avuze ati ndashaka mutumire Moni ya frère andirimbiye na olewa irajanye na mariage yanje ari abantu benshi bankritika ari abantu benshi bavuze ngo sizotwagwa ari aba ex banje bagiye baramponda ukuntu ngo namushe nzoronka uno munsi ndarongowe ndashaka Moni ya aze histoire yaririmbye histoire yanje ndashaka azandirimbire ugasanga umuntu uzenya abibabo n'umugabo bavuze ati wapi azoba urumva famille yacu iri yubashe famille yacu irakijijwe urumva uzanya abasani biragize yo ntiyasavye umusani kugira ngo umusani azanye umusani kubera yuko yaririmbye ibintu bimwerekeye urumva uno munsi wa Fernando waramagara baririmbye Berisima n'indirimbo y'urukundo urumva compte pas sur umusani compte ku kintu gishobora kuryohera uyo muntu nyene urubanza ni service ubundi ni service abaje gukora kuko ararihwa ni nkuko uhamagara aba service traiteur bakaza bagateka harabagira decor harabagira kumwe wese baje guca amahera kwe gutavuga ngo baje abantu ngo muri decoration ngo wapi ntubuzi ingeso zabo peut-être bakora ibisanga biruti ivyo uwo mu artiste uri kuranga kaza kugira imana n'uwe musana ubumuzi neza umusani ntaje gukurira ivyawe ntaje kunifana zaje kuririmba je guca amahera kandi ntaza kuririmbira ubuntu urumva rero Monia reka doizisije andiza écoute il faut ko ibintu bihinduka ibintu ntibikuye kukumara ivya bindi nyene twese turasenga ubu yarakijijwe jewe ndu Islam twese turasenga ariko ari umwanya wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ari umwanya natwe ukuye kuba wewe kandi ugasanga mu buzima busanzwe nk'uyo muntu arakunda umuziki mugabo kure yuko ari mu bantu akubwiye ati ngo je n'abari nyine ndakijijwe
kandi aratwumva bro n'abajwere barakina umupira mugabo nawe nyene bari mu birori barumviriza umuziki kandi batamba umuziki ntibatamba umupira ntibikunda none urumva sivyo natwe bwa baririmbyi turakunda umupira rero bisigaye ko turirimba umupira oya umva ari ibintu vyaje kwisi kugira ngo none ubuzima bwacu tubugire neza turyoherwe rero mbabarira ibintu bihinduke ukene kwemvita umuririmbyi nimba akarimbo kiyo wakunze mu manza yawe konta pango muri famille ya kanaka ngo ntibaza kubikunda konta kuri wewe nyene ikintu envie yawe umutima ushaka iki nimba ugishaka babwire jewe mwaje kunshigikira nimba mwaje kunshigikira mbabarira muryoherwe nkuko je ndyohewe mujanye n'umunezero wanje mwaje nga kugira ngo mundyohere nezegwe rero umwana wanyu ndashaka kwemvita umuririmbyi kanaka cyangwa umukomedie kanaka par contre shaba komedie bararonka ku kazi kandi bararonka bo barabevita cyane kubera iki bakomedie batabajija ngo twibwe please ibintu bihinduke turasavye voilà c'est ça ahubwo ndabona n'umwanya uri kuraturega turabashimiye cyane arabyitayeho voilà est-ce que mon frère merci beaucoup d'abord quoi kwemera ubutumire bwacu est-ce que urafise icyo kongereza cyane kugira ngo dushore guheza baduha akazi gende baza ariko avaye ko baduha akazi babanze kwanza baduha agaciro kubera umuntu ashobora guha akazi niko kwaguguha agaciro ko umviriza ndakubwira ikintu kimwe umuntu ntaza kugira akwiyumvire ko aze akurondera guha akazi aba yaguhaye ku gaciro Monia amenye yuko icyo ndacyanse kubera ariko reka sigura igituma ndacyanse kubera ko jara abantu benshi bamaze kunkoresha ukamengo duhuriye muri icyo kintu gusa agize nawe nyine kwamengo yo bro gira ahubwo hama duheze nyene ari ukuntu umuntu ashobora guha akazi no ugasanga wewe aranakwiyumviriye mugabo akavuga ati jewe ujya sishobora no kumvuga agatuma undi muntu ugenda umusabe yuko umongera publicity ni c'est tout urumva ugasanga nta gaciro kuko agasi ni kimwe no kuguha agaciro n'ikindi par exemple uyo onye ngira ngo mu mufisi ibindi bintu biri personnel mu gize no abo bari muri babandi bantu bavuga ati jewe nujya ntitwokwicarana umva mwe mugende muheze akora ivyo bintu cyangwa sanga umuntu yamuzana icyumviro buryo umuririmbyi kanaka umuye akazi ahanaha kuri disons nka nimba ari kintu kamamaza umuhamagaye akaririmba byo ugasanga nikiyumviro ubundi umuntu yakizanye urumva umuntu aza kurondera muri essence wabibonye ntutujeyo gute kandi shonje nawe nta gaciro rero uri kuri voilà ako gaciro rero ukurashaka ko baguha banzu kihe d'abord voilà nivyo ndi ndakubwira akazi twama tukaronka mugabo abakaduhaye ntibaduha agaciro kako kazi tuba dukoze umviriza ndakubwira iki mfise ingene bimeze jewe abantu bose tubanze gukorana respect itegerezwa kuza avant twubahane avant yuko tubwira mukorana erega Alvine hinge ndakubwire hinge ko nitwubahana sheri umviriza ndakubwira ikintu c'est vrai kubahana sivyo nitwamara kubahana no gukorana tuzokorana neza nitutanakorana ako gaciro ariko kabanjije kuhaba bitakunze peut-être ko iyo prix twumvikana y'iki kora ko respect yatanguye n'ubundi bizokwanga ko dukorana mugabo ya nanje ico nagira ndakubwira Alvine nimba ubonye uyo muntu aguhaye ako kazi ariko agutreta uko umbwira ati ya merci jewe nanje ndafite ibindi bintu mpagaciro kurusha ayo mafaranga yawe Monia nta muntu arakuzanira akazi yakubwira ati ngo urumva ngo maratu wateguye naya ngo bikunda okay ngo bidakunda nta sheri jewe umviriza ndagutera inkuru eske urumva ko uyo muntu aba yaha agaciro akazi kawe ntashaka nuko basi mu diskita umviriza je ndagutera inkuru sivyo iyo si blague Alvine benshi urabakaza presque amakosa yose abangaha jewe narande n'ibindi bintu byose ubuzi aba bon let me mention this ubuzi bwinshi buhabwa abakobwa bwinshi 90% babwanshi yuko mugabo the respect first it have to be there yazero twe tuyaye agaciro gategerezwa kubaho kandi ikindi naco Alvine abantu bose priya abantu bose mukorana sime ati kubera iki ça dépend n'ingene uyo muntu yakwaproach sivyo hari umuntu aza kubwira ngo urihe abite sujena turakorana ku cyumba zangu ndihe utanamba mukije sivyo abandi baraza muri inbox
ukorera amahera ngahe mu concert ntiwandamukije sheri urashobora kundamutsa bite ni sawa urakomeye nashaka tuvugane hariho umuntu aza muri inbox yawe ukorera ngahe arabaza bavuga ngo mbeko twumva ngo warananiranye ngo mbere ya concert ngo nanga uyu muntu hari undi aza kubwira ndase 500,000 ngo nagukeneye hana ngo kandi ngo tubonane muri vile ya masana azifu hari agaciro none muri Juda that's why utarigera urimboramwo rero okay that's why naje ndabikora misi yose kubera yuko dashonje vuga ati none bro none kandi urumva kandi tuba tubibona yuko atagaciro ariko araduha mugabo ukavuga ati none se turasabana tuba twigisha turafise umuryango ukavuga ati reka nemere gusuzugurwa iyo miryango nibiki ariko ngi wemewe gusumviriza wemeye gusuzugurwa bandanye uko nyendanye reka kwidoga ntunavuge ntubidoge bigume jeje nyene turi benshi kuko hari nandi bazakunda kubwira ati ngomeje kuvugana kana aka ngo urumva wanse ngo kana karayage none niba kana kayajya ushaka kwiki urumva yaje gupropose yuve yuko yo urabona jewe rero reka ndababwire rero Jemoni je natandukanye n'umuntu abantu babona ku social media none je ku social media abantu babiyaza ariko ndi ikintu cy'igisari mugabo jewe mu buzima busanzwe abantu bose babazi ko je ndi umuntu a respectinga cyane kandi jewe mba ndabibona yuko uyo muntu atagaciro bari karama mugabo bro wallahi nukuri kw'Imana kubesha ari ubundi buzi wallahi ndabukora kubw'inzara mvuga ati reka nkora aka kazi kugira ngo nkaya mahera ni byinshi cyane man ni benshi nuzi byinshi ariko nkavuga ati mana jewe ndasuzuguye mugabo akazi ngenda gakore kubw'amahera kandi ni byinshi vraiment rero jere kuri je yari uri ba ariko je nta kuri mama no bikora man tarakorana avyumva mugabo respect kuko na jewe Jean mu kazi kawe ngezo mvuga kuvuga yuko ako kazi kawe ariko kagira kantu no siko gahava kantu ngabo kujya jemba naguha ijya respect turahejeje murakoze cyane kwa mashugu dukwi kandi sabe tushe vraiment ko yari bwo buzima babaye mu bari sabe tushe wallahi mugabo umviriza jemba ndabizi man kandi jemba ndiko ndabona ibintu biko birambako mugabo tu umutima wundi uravuga ati ivyo bintu byo kudahana respect ya niyo mpamvu abayakurondeye iyo muntu agukeneye ababizi neza ko ivyo ufise we arabikeneye kuko hamwe Jean yokuriha nawe ukacumuha akazi kabi niyo mpamvu igihe wavuga ngo baduha akazi nacenda kubwira ahubwo baduhe kwanza respect baduha agaciro ndakubwira ikintu kimwe nibaza yuko aho onye bigeze kuri ivyo jewe nari numva umenga umuntu arinze kurondera kugira guha akazi niyo mpamvu wewe Monia nimba ubwo buzi bwose wari kurabwanka kubera yuko bashaka gufata nabi sashike wewe ni kubera uyihagazeko kandi c'est bien c'est très bien kuko barabwirana baravuga ati ujya muntu ari wa approach tomugirira bisaba ko witwara uko bisaba ko mugira uko ariko sashike turi benshi cyane ngaha akazi tugakora mugasuzuguro man turi benshi wallahi nibikunda kubera ko turashonje none unyinginge ndarizara murakoze cyane murakoze kwashoje kudukurikirana merci beaucoup Monia Plaire kubashere uru merci beaucoup urakoze cyane Tatiana c'était un plaisir de travailler avec vous non abantu batandukanye ushobora kuvuga ati umva Alvin c'est la dernière fois no muzigera dukoranye cyangwa sanga niyo migambi yanje ugasanga ni jya nyuma we never know man umuntu wese avyuka afise ibindi vyiyumviro ubu ova ngaho ukaza wumva bana Tatiana company ni iragwamagaye kuva no munsi uratanguye akazi uzogaruka ngaho on sait jamais ni toi tuzivyejo bye cyane bro wakoze cyane kwa twache gukorana neza merci